Banywanyi, ibi byose rero twafunditse mu vyizere murabihawe vuba cyane. Ntuvyemere ntubibemerere ko baguhenda bakunyagishije ubwenge bw'abantu. Abo bategura ihonyabwoko, abo bategura amacakubiri, abo banyuruza ikigega ca leta, abo bagabangana ibiturire, abo s'abantu n'abamenja, abo s'abantu n'abamenja, abo s'abantu n'abamenja. Iyo ngendo ntabwo iva ku Mana. Abo batungishijwe n'imfuvyi, batungiye kw'ijambo ry'Imana, bafashe ibyateguriwe benshi bakumakumira mu mifuko yabo. Abo s'abantu n'abamenja, abo s'abantu n'abamenja, abo s'abantu n'abamenja. Iyo ngendo ewe ntabwo iva ku Mana. Yesu Kristo niwe yabivuze, menya ko muri nama mu mabingira, nukugenda kukenge ukisamaza barakurigata ntibatwenga. Ntuvyemere ntubibemerere ko baguhenda bakunyagishije ubwenge bw'abantu. Abo s'abantu n'abamenja, abo s'abantu n'abamenja, abo s'abantu n'abamenja. Iyo ngendo ntabwo iva ku Mana. Yesu Kristo yari yarabibonye imbere yuko biba, yari yarabibonye amanyanga yose yari yarayabonye. Kw'abatware b'isi bazumufunga, abafarizayo bazumubamba. S'abantu